I sing this song for you, Lord, because you never leave me alone. You be with me in the night and day. Mimi ningekuwa wapi, ningekuwa nani, ningekuwa wanani, nisingekujua, Lord. You are my healer, my healer. In the rain, you're my umbrella, my savior. Yeah, 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 yeah. You are my healer, my healer. In the rain, you're my umbrella, my savior. Yeah. Mimi ningekuwa wapi, ningekuwa nani, ningekuwa wanani, nisingekujua, Lord. mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye n'umwe wese aherereye. Amahoro y'Imana kuri mwebwe ba Kristo. Salamu alaykum kwa nyinyi wa Islam. Juste kuramutsa abakunzi ba Ndaho TV mwese aho muherereye no kubaha ikaze mu biganiro byacu nkuko mwamana natwe mwama mudushikira ku mwanya wose. Ndashimira aho maze kugira subscribe utarayigira abandanyire subscribe, like, share na comment kugira banaye kuronka ibiganiro biryo cyane. Uyu munsi twagendeye umwe mu bana babayigeme bakiri batoya, umuyabaga niko no wita, aririmba gospel, aririmba indirimbo zihimbaza Imana, zitazira Imana. Niwe turi kumwe. Tukeneye kumenya byinshi, mukeneye kumenya byinshi kuri amakuru menshi amazi imisi yo bamuvuga ko, ariko tuba tumuhikaze mu biganiro bya Ndaho TV. Ndakuramukije Odaye. Ndabaramukije. Meze neza? Yego turasoroshe. Kumengura kanye? Oya, meze kumwene. Yego. Niko nyene ubayeho? Nukumeze n'ukuri. Ni ryari watahuye ko ari kumeze? Navyisanzemwo kunyene. Twasubira ngo dufyeri twabaye twinshi kuva sohereye akaririmbo karyoshe. Wapi, oya n'ukuri. Audrey, abakunzi ba Ndaho TV bakeneye kumenya byinshi kuri we, ariko ndasaba ubanze wegere fresh tubahereza inkuru zitomoye. Ubwa mbere mbanje gugukeza ku ndirimbo warisohoye, ariko burya kijya kirimi kubatacumva washatse kukivuga cyitwa gute? Gene cyongereza kandi nagerageje gukoresha amajambo asanzwe umuntu wese yoba atahura. Na bintu byinshi birimwo ngo icyongereza kirekire wapi kirasanzwe gose kuburyo umuntu wese ndibaza yarabitahuye byo nashatse kuvuga. Irya songe muri make twaguje ndayiza ko nshaka kumenyesha abakunzi bawe n'abakunzi b'umuziki wa gospel. Irya songe muri make twagute? Yitwa My Healer. My Healer. Kubatagitahura bisigura umukiza wanje. Kutagize umukiza wacu twese muri rusange. Urumva iyo utanze message donc uba uyibwiye bose, ni nkuko uwundi muntu ayumvise umva acavyishira ko wewe. Wagize byagutwaye umwanya ungana gute kugira ushobore kwandika irya ndirimbo no kwiyumvira kuyisora no kuronka uburyo bwo kuyishira ku mugaragaro? Byagutwaye umwanya ungana gute? Ukwezi. Kwezi kumwe. Romo Pro ufite aganoti? Oya. Irya ndirimbo yakorewe hehe buke? Hano mu Carama. Ni studio itazwi cyane gusa nyene bakora neza kunavyumvise. Bakora neza. My Healer. My Healer. Uzosubiza benshi sikuru. Oya. Bon, turagiye n'ikindi kibazo Audrey. Kugira uje mu mudiho wa gospel, inspiration yavuye kugira uyumvire kuba umuririmbyi cyo uhitamo kuririmba gospel. Byavuye kuki? Ni kuki ni giki cyatumye bishima? Bon, icyambere je mvuka mu muryango w'abantu bakijijwe. Donc ni ubuzima nisanzemwo, sinshobora kuvuga ngo byavuye ahanana, ni ubuzima nisanzemwo nyene byo gukizwa cyane isanga nyene ndimwo Imana arama impano yo kuririmba. Urumva ndayibandanizamwo uko. Mu minsi y'inyuma narigeze kuba nca ahantu ndumva turirimbo numva mu ijwi ryawe, ariko izo ndirimbo ndazirondera kuri YouTube ndazibura. Ariko ndisiko zari indirimbo zikozwe mu ijwi ryawe, kubera ko izo ndirimbo zari kuri YouTube yawe. Kuri YouTube yanje kubera yuko donc YouTube yiwanje ndayiguriye vuba. Nje gituma ata bintu byinshi biriko. Ndibaza nibyo. Umaze nk'imisi ngaho kuguruje YouTube yawe?
nk'amasomeni 3. muri ayo masomeni 3 ufise abasabu bangahe nigi kuri kurakora kugira babandanye gusharinga no gusubscribinga sana? Bon c'est benshi cyane rero ubu ndiko ndakora cyane ndiko ndagerageza kugira ama partage y'ama link kugira ngo bashishikare kugira subscribe. Indirimbo iraje irasohotse imaze iminsi ishika kuri indwi irakwiye burya? Yego. Ariko ndazi ko indwi zibiri zitarakwira. Oya. Irasohotse ubona abantu bako bayakira gute wewe ku bwawe ubona abantu bayakiriye gute? Je mbona bayakira neza. Donc sinenda byiteze ukuntu bariko barayakira ariko byose ndabishimira Imana. Apare y'Imana ko ariyo yaranashoboje byose iki uwundi umuntu umwe cyangwa abantu babiri wowe bushimira cyane bafise byinshi byabatereye ivyiyumviro cyangwa uburyo gufasha kugira uno munsi indirimbo ihagarare ninde nani? Umwe twa Kerosi ni mugenzi wanje cyane ndashaka kuvuga niwe yanabikoze byose. Yego. Uvuze ko ariwe yabikoze byose ikintu cyose cyari kikenewe niwe yakimenye. Yego ma studio ibiki donc kugira kundonderera abantu bomfasha. Tugende gato ya nakapera y'indirimbo yawe My Healer. My Healer. You are my healer, my healer. In the rain you're my umbrella, my savior. Yeah. You are my healer, my healer. In the rain you're my umbrella, my savior. Yeah. Aho hajemo icyongereza cyane kibazo kigaca kiza kubera iki cyongereza niho byakoroheye cyane? Actually ndakunda icyongereza cyane kurusha n'ikirundi. Uranakizi cyane? Ba sindakizi cyane ariko ndagikunda nico gituma kenshi ndakwisanga ndiko ndandika ibintu biri mu cyongereza kubera ko ndagikunda nyene. Kugira abantu batumva icyongereza batahure neza ubutumwa buri mu ndirimbo turirimbe agaparti k'ikirundi naco kuko narumvise nako karimo. Kigiswahili preto. Giswahili. Mimi ningekuwa wapi? Ningekuwa nani? Ningekuwa wanani? Nisingekujua Lord. Nako nyene. Cica ngaruka n'umakuru y'ubusutwa nkuko nama ndabikora ndumurovya atigira swatinga. Ndazi indirimbo jewe iri mwa tutujambo. Nimba atari banga. Nta hantu woba warakwiye tutujambo mu ndirimbo y'umuntu avuze izina. Oya. Hariho ariko. Oya. Izeranye ku kariho kavuga uko nyene. Bon urumva kawaida ubu abantu twese twandika amajambasa mu bisanzwe. Ugerageje no kuraba no mu barinzi ba profane. Nabintu ngo amajambo umuntu ashaka kuririmba ngo atahandi hantu maze kubumva donc twandika amajambasa ni kubera yuko melody usanga zidasa. Gusa mu bisanzwe vraiment abaririmbyi twese twandika ibintu bimwe. Gusa sinshaka kuvuga yuko ngo ari indirimbo numvirije ngo ndavuga reka tujambo ngo oya vraiment bambesha. Nako mimi ningekuwa wapi? Kariho ahantu kuko nyene wakaririmbye kandi tusaga no gatwara muri rijya nyene. Je ndashaka yego kariho. Ndagashira habona nakagendanye deja ntaco uzokabona mu masanamu ariko turashaka gutanga umuco. Ilevre hari ahantu uba waragakuye cyangwa waragakunze? Na namwe n'ukuri. Na namwe byakuvuyemo nyene. Kandi rero ari gisha kwandika indirimbo ukatusanga ari indirimbo bisa mugatusanga uwe navyuzi mugatusanga iyo ndirimbo yiwa bisohotse abantu bagaca bajijira indirimbo isa ninge urumva ibintu nk'ivyo. Audrey abakunzi b'umudiho wa gospel ubemereye iki ugiye gutegura iki kuri bo bacitege? Ubundi baza ngo mbangore nka evenement. Ego evenement hama ndibaza nzoshangora na video iyo ndirimbo mu nyuma. Evenement izo bihagarara ishingiye kuki ahanini? Donc ndakeneye nyene support. Urazi yuko atamahera na kimwe umuntu yokora. Ndakina donc nzenegeranya abantu banshigikire. Nakahe kamotera abo bantu bazogushikira mu ntumbero yo kubatera kamo neza babitahuri hakirikara? Nuko je numva yuko fise umutima wo gukora nyene umutima wo gukora kuko ari abantu urashaka kuba ufise talent mugatusanga uri munebwe nyene ibintu byo gukora wapi
ego kandi rero ari abantu benshi vraiment usanga bari talented muka dusanga ni bafise abantu babafata ku mugongo rero jewe numva gene mfise umutima wo gukora kandi rero kubera ko ari gospel donc ndakeneye gushika ahantu kure kugira ngo nze mfashe imitima ya benshi rero ruva sinshaka gushika kure ataburyo atabantu bose bashigikira atabiki rero ndakeneye ko abantu bashigikira kugira ngo nyene dushishikare twamamaza ubutumwa bwiza ku bantu bose bikunde yuko bubashikira iyo uvuze ubutumwa bwiza naje nashobora gutanga ubutumwa bwiza n'undi ashobora gutanga ubutumwa bwiza ariko umuntu ntaca atahura ubutumwa bwiza ni burya bwawe urashobora kwandika ati ndaza kuguhereza 100 miliyoni uyu munsi cyangwa ejo gaso nubwo bari ubutumwa bwiza mbe nawe ubushatse kuvuga ubutumwa bwiza bwa kuri James ubutumwa bwiza donc kuri twebwe basi abantu twakigijwe tuba tuko turavuga donc kubwira abantu kuvyerekeye Yesu Kristo ico Yesu yakoze ku musaraba tubabwira yuko Imana bakunda ibintu nk'ivyo. Audrey icifuzo ufise nyamukuvuga ati je ndifuza niburi amasanamu yanje kugeza iki gihe nzobe narayaronse umva kugeza iki gihe yazobe yasohotse yagiye kumugaragara ni igihe cyawe wumva ko wifuza ko byo bavyakunze. Jewe nshaka Imana ize inshoboze uno mwaka nuturengana narayasohora ego. Audrey twabanye neza ariko fata umunota nk'imisegonde 30 cyangwa 40 uturirimbire kajya karirimba kugira bwabo tumushaka gutanga gushikire neza abantu. I sing this song for you, Lord, because you never leave me alone. You be with me in the night and day. Mimi ningekuwa wapi, ningekuwa nani, ningekuwa wanani, nisingekujua Lord. You are my healer, my healer. In the rain, you're my umbrella, my savior. Yeah, 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 yeah. You are my healer, my healer. In the rain, you're my umbrella, my savior. Yeah. Audrey, turagushimiye twanga tugukeza ko hashane ufise ijwi ryiza, ufise integuro nziza, Imana izigushoboza ushika ushaka gushika. Amen. Twabanye neza ko tugushimire cyane tutibagira ko utanga akajamuka muku bakunzi bandaho TV. Jemba je kubashimira Imana ibayezagire Imana ibashoboze muze mugubana umutima nyene wo gushigikira abaririmbyi ndabashimiye gose hama nshaka nsabe abariko baradukurikirana bashaka kuja kuri konti yanje ya YouTube ni Audrey Ishimwe hama bagire subscribe bagire like comment share ibintu nk'ivyo bagende no kuri konti yanyu ya YouTube bagire subscribe biba byiza kurusha. Tugushimiye natwe cyane mwari kumwe na Andy the MC the Ninja One twari mu ngoro y'Imana niyo mpamvu twayaze nk'abana b'Imana nyene bakwije condition turashima Imana yonyene yabandanya kudushoboza buri kimwe uno munsi aho turi siho twarejo tubishimira Imana cyane yo dushira imbere tugashima n'ubushobozi bw'ababosi bacu aho babandanya kudutera intege zikomeye cyane kuri mikro mwagumana Andy the MC the Ninja number 1 the Ninja number 2 dosi kuri kamera murakoze cyane gira like share na comment kuri channel ya Chao TV Ndaho TV bye bye.